Kaze rero nk'uko bisanzwe kuri Agora Victory School TV, uno musi muri aka kanya tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ni ukuvuga umurongo umwe kuko tudateba. Ego hama ni turawuvuga mu ndimi zitatu, ni ukuvuga mu Congereza, Ikirundi, Igifaransa. Hanyuma kandi tuca tugenda dutanga insiguro y'amajambo kugira tugwize amajambo, tugwize ubumenyi ku mavokabulere muri izo ndimi cyane cyane zibiri, kuko Ikirundi cyacu dusanzwe tukizi, Igifaransa, Icongereza. Hama bishoboke turiko bishitse umuntu akaja kuvuga ijambo ry'Imana mu zindi ndimi yoroherwa, kuko musanzwe muzi hariho n'ikintu cyitwa anglais technique, no kuvuga n'abandi nk'umujuriste, ndi nk'umuntu yize ivy'ubucamanza, birasaba ko nca niga Icongereza kijanye n'uwo mwuga, bica binyorohera kuvuga nkakoresha amajambo bihura neza. Ego ndashobora kuvuga kubera nsanzwe nzi ururimi, ariko ururimi ruhuye, amajambo ahuye n'umwuga hari igihe bingora. Nico rero tugiye kumenyera amavokabulere biblique, ni ukuvuga amajambo yo muri Bibiliya, gutyo umuntu ariko aravuga ubutumwa ntibizomugore, kuba cyane cyane ku bavuga ubutumwa, na cyane cyane Icongereza kivugwa n'abantu benshi cyane ku isi, n'ahantu hose ukeneye kuja ku isi bigusaba kuzi Icongereza kuko uba uzi neza kutabura uvuga urwo rurimi, kuko ukeneye no musi gushika kure yiga Icongereza, cyane cyane mu kuzunguruka ku inosi, cyangwa akeneye icyo twakwita partenaire fort, ni ukuvuga abafatanyabikorwa b'ingufu, strong partners, powerful partners. Nico ego none rero kaze cyo tubandaniriza kuri ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Murakoze. Ego nkabasuye kubaha ikaze kuri Agora Victory School, ariko hamwe n'ivyo reka tubanze rero dutangure no gusenga. Mwimana ndagushimiye kuri uno mwanya mwiza ucubana nacu, ijambo ryawe ritubwiye ko ububasha, hama vy'ukuri uca ugenda udushoboza ico twiteze ko muri ino si ugenda ukituronkako. Ishimwe n'icubahiro bice bigenda bibi vyawe, mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye kandi dushima, amen. None rero uno munsi tugiye kuvugana kuri iri jambo ryo mu Musiguzi, igice ca 5 ku murongo wa 4, rivuga ngo niwasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa, kuko idahimbagwa n'ibipfu, ushitse ico wasezeranye. Ni iri jambo ry'Imana twasengeye, rice rigenda ritugira ku bubasha, hama ico Imana twiteze ko ikituronke ko, ishimwe n'icubahiro bice bigenda bibi ivyayo. Ego none rero ni iri jambo ry'Imana tuca tugenda dutanga insiguro muri izi ndimi zitatu, turarivuga mu Congereza, turishire no mu Gifaransa, hama turatanga insiguro y'amajambo makeyi n'ivyo. None rero hacaza rero mu Congereza tuca tugenda dusoma, hama tuca tugenda dufata ijambo kurindi muri izo ndimi zitatu n'ivyo. Mu Congereza rero ni when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Hano mu Congereza. Tuca tuza mu Gifaransa naho hacavuga ngo lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. When you make a vow to God, ni ukuvuga ngo lorsque tu fais un vœu à Dieu, niwasezerana isezerano ku Mana, ni ukuvuga to make a vow to God ni gusezeranira Imana. To make a vow to someone, gusezeranira umuntu wundi uwo ari we wese. To make a vow to your parents, gusezeranira umuvyeyi wawe, ni ukuvuga ngo faire un vœu à tes parents, gusezeranira abavyeyi bawe. Faire un vœu
à quelqu'un d'autre gusezeranira umuntu uwo ari we wese to make a vow to someone, to your brother, to your sister, to your brother mwene wanyu canke ton frère, to your sister mushikawe. When you make a vow to someone, ni wasezeranira isezerano umuntu. Tuja ku gace ka kabiri, do not delay to fulfill it. Do not delay, ntutebagane. To delay ni gutebagana. Gutebagana. To delay, do not delay, canke don't delay. Nico kimwe. Don't canke do not delay. To fulfill it. Ntutebe kurishitsa. Ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas. Ntutebe. Do not delay. Ne tarde pas. Ntutebe. Kubera tarde nico kimwe na ucuza mu Congereza ni delay, ariko mu Kirundi naho ni guteba canke gutebagana. To fulfill ni accomplir, gushitsa. Arico mu Gifaransa bita accomplissement, mu Congereza naco fulfillment. The fulfillment of the vow, gushitsa isezerano. Ntutevye kurishitsa. Iryo ri gisubirira isezerano niyo yandi tuvuga do not delay to fulfill it, to fulfill the vow you have made to someone. Ntutevye gushitsa isezerano wasezeraniye kanaka. Yego kwifraze naryo rigira gatatu kakandi ngo ko tugenda murabona ko tugenda kwijambo hama he has no pleasure in fools, ni kuvuga ngo car il n'aime pas les insensés. Fools ni kuvuga abantu bibipfu. Fools ariko kandi ugiye kuraba fool mu Congereza ni nk'umusazi. Umusazi mu bisanzwe ni umusazi ari umuntu atazi, umusazi mu buryo busanzwe biragora kucumwita igipfu, ariko muri iyi ntumbero n'igipfu n'umuntu afise ubuntu bw'ubupfu bw'ubube gito, ariko urumva n'umuntu nyene atagira urutonde mu bwenge mu mutwe mugaha ni mu ntumbero yo kutagororoka. He has no pleasure in fools. Fools ni insensé. Naho dusanzwe tuzi yuko umuntu uzi ukiriza kitwa mad, ariyo bita madness. Madness ni ubusazi. Ego car il n'aime pas les insensés. Ivyo navyo tuzogenda tutegura n'amavokabulere kuri babandi bakeneye ko tuzohurira muri groupe WhatsApp. Murakoze. Ngo he has no pleasure in fools car il n'aime pas les insensés. Ni kuvuga he has no pleasure, ntanezererwa uhoraho. God has no pleasure in fools. He has no pleasure in playing something, in doing something. Ntanezererwa gukina ibi, gukora ibi, kuko idahimbagwa n'ibipfu. He has no pleasure, nta munezero igira mu bipfu. He has no pleasure in fools car il n'aime pas les insensés. Ni ukuvuga ikintu utagiramo umunezero ntugikunda, naho ni ibintu bita diction littérale. Ego ariko ngaha siba yakozwe baraba insiguro y'ikintu, ariko muca mugenda mwumva amavokabulere tuyamenyerera hamwe. Murakoze. Hanyuma racazira akajambo ka kane kavuga ngo fulfill your vow, ni ukuvuga accomplir le vœu que tu as fait. Shitsa ico wasezeranye. Kubera twumvise to fulfill canke fulfill ni gushitsa, kuko umuntu akubwiye ngo fulfill agakura kwiyo tu abakubwiye ngo shitsa. Ashobora kukubwira urumwe cyangwa akagira ngo fulfill mukaca utahura mushitse mu gihe muba muri benshi. Ni bya bindi bita imperative, ariko ivyo ni bya bindi tuzoja muri ya grammaire yo hirya kuba
tuzoba bahisemo ko tujana yandimbura kugira n'utize icongereza ashobore kukimenya. Murakoze. Hanyuma rero canke dushobora tuvuze ngo naho ngo dushitse nazi ko ari let's fulfill our vow to God. Dushitse ico twasezeraniye Imana. Let's fulfill our vow to God. Muca munyumva canke reka tugarukirize ngaho kuyiki hama tubandanya ku rundi ruhande. Murabona twahejije amajambo ane yawa ndavuga ngo when you make a vow to God, cyo twakivuze ko, canke do not delay to fulfill it, nacyo twakivuze ko tugenda dutanga mu ndimi zitandukanye, na he has no pleasure in fools ko kagagira gatatu nyene twakavuze ko, fulfill your vow kagira kane nakone twakavuze ko, tugashira mu Kirundi no mu Gifaransa. Murakoze. Tubandananye, tuzotere tubandananya, tumenyere vocabulaire, amajambo ya Bibiliya mu Gifaransa, mu Congereza. Ego, hanyuma by'ukuri umuntu ahari ntagire inzitizi mu gukorera Imana bivanye nuko ahuye n'abavuga izi ndimi. Murakoze. Hanyuma kandi tugirere akantu ka vocabulaire, no kuvuga amajambo kugira tungurane vocabulaire, naho vyinshi ari ya groupe tuzokora kwera kuri YouTube. Tugira ibintu byo kwihuta, ntitugomba kugira ibintu birebire ngo dutevye abantu. Murabizi haba harimo n'ikibazo c'amamega n'ibindi, ariko muri groupe WhatsApp bizoba vyoroshe kuba zoba bahisemo yuko tujana, kandi tuzomenya vyinshi muri amajambo y'Imana, mu majambo kandi azodufasha no mu buzima busanzwe. Ego, tuzosanga twamenyereza ino ndimi. Murakoze. Ego, hanyuma rero muri vocabulaire mu Congereza ni amajambo asiguye, vocabularies. Mu Congereza vocabulaire, mu Gifaransa ni kuvuga amajambo asiguye, nico bisigura. Nuko rero reka rero n'ubu naho nacyo tugenda duhere kuri nimero 1 gushika kuri nimero ya 4 twisunze ya mafraze, ni kuvuga ya majambo ari muri ya verse ya mbere. Murabona kwigizwe n'utujambo tunaho twokwita ngo ABCD. Murakoze. Reka rero tugire cya kindi duhere kuri cya kindi ngo to make a vow to God. Dusa n'abari babisiguye hariya, ni kubera twagombye kubibandikira aha, kuko tuca tubibandikira mugende mubibona. Ego, to make a vow to someone canke to God, murabona ko twabishize entre parenthèses mu tuzitizo. Ishobora kuba to God, to your parents, to your sister, to your mother, to your father, vyose bimwe, ariko ni faire un vœu à quelqu'un, gutanga isezerano ku muntu kanaka, gutanga isezerano kuri kanaka. Iyo ni agace ka mbere turagahejeje, ni aha twagombye kubibandikira, naho dusa n'abari babivuze hariya mu nsiguro ibishusha nibi. Hama to delay canke differ ni ibintu vyegeranye. To delay ni cya kindi kivuga gutevya cyangwa gutebagana, ariko to differ ni reporter une date, ni kuvuga kwigizayo itariki cyangwa igenekerezo ry'inama n'ibindi tubibona mu turorero. Yego, nivyo. Example ni Congereza, murabona ko bitandukanye n'akantu kitwa a, ariko dusoma examples, ariko mu Gifaransa ni exemple, mu Kirundi uturorero nk'uko mubona vyanditse imbere yanyu. Niho ngo do not cya kindi nabwira, murabona ko uca wandika don't, nico kimwe. Do not canke don't nico kimwe. Alors then do not or don't delay to come back, ni kuvuga ngo ntutewe kugaruka. No tarde pas, ni no tarde canke no tarde. Tarde ni kuri aka kambere kagasigura ni nkaho ubwiye umuntu umwe, ariko niyo ubwiye abantu benshi mu Congereza nico kimwe. Nivyo bita forme imperative ku bantu bize indimburo haba mu Gifaransa cyangwa mu Congereza ni imperative form, ariko mu Gifaransa ni forme imperative. Niho haba yuri kurategeka umuntu yaba umwe canke benshi. Mu Congereza nta tandukaniro, ugira do not canke don't delay canke go
go ushobora kubwira umuntu umwe uti genda cyangwa abantu benshi uti genda. Nico kimwe no ngaha rero do not cyangwa don't delay to come back, ni nkaho ubwiye umuntu umwe cyangwa ukabwira abantu benshi nico kimwe ati nimutebagane nimutebe kugaruka. Okay, tuza kuri aka kandi nako kacanye na defer cha kindi kiva reporte cyangwa kwigizayo itariki kanaka cyangwa igikorwa kanaka. Iyo tuza tukavuga ngo letters cyangwa rates nico kimwe. Utu tuntu rates murabona ko ari nka kwa brejage gupfunya rates cyangwa muzabona letters muzamenya ko ari cyo kimwe. Let's differ the date of the meeting, ni ukuvuga reportons, yani ya forme imperative form. Reportons ni ukuvuga twigizeyo itariki y'inama. Let's reporter la date de la réunion, twigizeyo itariki y'inama cyangwa y'ikoraniro. Nako murabona ko kuri nimero ya kabiri turahejeje kuri ya verse ya kabiri gusigura vocabulaire arimo amajambo arimo. Tuza rero ka gatatu, ubu ni mu mwanya wo kubandikira. Murabona yuko twabandikiye dukeneye yuko mu bisigarana ukeneye kubisubiramwo akabisubiramwo, ariko ukeneye kwimbika ashobora kuturondera tukaja muri groupe WhatsApp. Murakoze. To have a pleasure in something, avoir plaisir en quelque chose, ni ukuvuga kunezererwa ibintu kanaka. To have a pleasure in something, avoir plaisir en quelque chose, kunezererwa ibintu kanaka. Akarorero, example, we have a pleasure in singing, tunezererwa turaryoherwa no kuririmba. Kwera bivuye muri rya rivuga ngo to sing. We have pleasure in singing, nous avons plaisir à chanter, tunezererwa kuririmba, tunezererwa no kuririmba, turanezererwa no kuririmba cyangwa kuririmba. Yego. Kuri kane ni to fulfill a vow, niko kajambo kagira kane muri ya verse muri rya jambo ry'Imana. Yego, havuga ngo accomplir un vœu cyangwa gushitsa isezerano. Reka rero tuje dutanga akarorero. Let her fulfill the vow made to her husband, ni ukuvuga ngo laisse-la accomplir son vœu à son mari. Bivuga ngo mureke ashitse isezerano yasezeraniye umugabo wiwe. Let her fulfill the vow made to her husband. Laisse-la accomplir son vœu à son mari. Mureke ashitse isezerano yasezeraniye umugabo wiwe. Mureke, let her, ashitse, fulfill, isezerano yasezeraniye umugabo wiwe. The vow made to her husband. Bisigura ngo tubonye her husband, cyo twumva yuko ari ikintu cegukira umugore, kandi ko murazi ko umugabo yama yegukira umugore. Kuko ikintu cyose cegukira umugore dukoresha her. Ni ukuvuga ngo ikintu cegukira igitsina gore dukoresha her, mu gihe cegukira igitsina gabo dukoresha his, mu gihe cegukira igikoko cyangwa ikindi kintu dukoresha its. Ni cegukira ikintu kanaka. Murakoze, ivyo nivyo tuzoca tugenda dusanga muri ya groupe ku bazoba bakeneye yuko twiga tukimbika cyane cyane ku bantu bataho bahuriye cyane n'ururimi rw'icyongereza. Murakoze kandi ntasuye kubashimira. Hama rero mugenda mugira subscribe cyangwa s'abone, mufyonda ku nkengeri kandi munagira na like kugira ibiganiro byacu YouTube ishobore kubona yuko byakunzwe, hanyuma ishobore kubishikana kuri benshi. Murakoze, mugenda mugira na commentaire, ego mwongera munagira na partage cyangwa share mu bihanahana.
murakoze naho hanyuma. none Imana ikigenda itugirira neza muri byose, reka dusenge. kandi Imana turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza, none rero ibyakoretse byose ishimwe n'icyubahiro bibyawe, uca ugenda utwigishiriza, ugenda udutahuza, hama n'iki gikorwa kizogere kure, haba mu kugukorera, mu kuvuga ijambo ryawe, haba no mu kwiteza imbere kwa buri muntu azoreka akurikirana izi ndimi hamwe nacu. Murakoze mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima, amen.